ngo acashamo ibintu bo bipidana none bide ikijojo kubyoshe kubari ati ngo beranje sindi none nebe kubahane byo ukambisa basi benyuma kubona ukora iryo kosa basi ko nukamwe tugakoresha basi je nawe amadeni ico twisira mu nyuma namukomye tada bula kuzi Sengaa reka nise kongweze fresh famille wibusa bwari gene tugiye gukora just like nyene haba gucisha mu tuntu tubundi nyene kugira ngo just like nyene tuje kubashimisha mu buryo bwose. You say guys, so right here ubu tugiye gukora prank. Yakorera prank CyCy ku buryo nyene ngomba kumyibiza ambistre yo wenda yakora twe twona bishobora nyene wenda turayo tuko tuzo yani na solution couple nyene kubona kunda prank za solution couple reka nize just like yuko no kuri inya mugaye kwikunda tubyanga bikunda. Sasa yo famille ibintu bipanze gute ahanya upanaro kise mu Prudence kandi ndize ko nta mugabo n'umugore wawe bigera bakoresha Prudence. Sasa rero ahanya kujya muri byatwese kurabuka ari ubuntu bw'Imana kurabuka ubuntu bw'Imana rero tugakora prank shire Prudence mu mufuko hamadere cyane mu magara CyCy namubwiye ati CyCy ingo ugende uteke cyane aba nyasoma mahera cyane ubwira ati akorenga ariko rubwiye ngo bigiye cyane avuge ati ngo ariyo imwe nakaresheje iya rero wakoze wasenga neza tugiye kuyibika hano kubera atabaza n'induru bice biranyana mu ati be yari prank zo naboro nagashize reka ndagashire musi y'igitanda kwatse papa. Sasa rero ahanya prank yacu igiye gutsangura ku mugaragaro 3 2 1 mafaranga ari buryo mvuko gajizo bakoresha irafasha iyi prank yinya irafasha hagamara karebe oze kusiga mu buru munebwe cyane kohera cara kwanza dose ga mu munebwe cyane nakizi nibiki ubunya nisanga sangapi nani bende bunebwe kubera amasaha nushaka iki kizo kurabazana kandi rero beo kuva aho twarinduse gushaka kwikoresha nk'impamvu yo kwitwara nk'akanebyenebwe ukuntu reka kwitwengesha ngaho reka kwitwengesha nka Jenny Seri kandi kuranika umara kugira reka kwanika bintu ntabwo bishimishije usigaye witwara nk'umunebwe ibiki n'ibiki doreho none nako gizibe kurarweza nebe sabasi hamwe nushaka iki none nakubaje uri sangapi byanga bikora cishije amaso ari yo kudirisha ndibaza navya ngabikunde kugomba kuba ari saa 4 saa 5 zibura narangireke icyayi kirihe ko nabisenga ngasanga atacha igihari bememe different radio office kandi nanse kuvyura kubiko nka kumvyura kandi ubuzi neza ko everyday umbyutse ngomba kugusaba ivyo uza gufungura sambase mama hera basi yakuza witwara nka umengo byo urinda yanje uri umugore wanje uri mama w'abana banje ngo ngiye kutazi n'amafaranga yani urazi muzure nambaye ejo
Kuko utoyitora ukakuramo amafaranga yani uratumikisha basi hata akili. Kubyo uvuga ati reka ngura amafaranga ngende gugeneka icyayi hamadeni. Umuntu avyuka asanga ubu rero ndavyutse nibaza ngo ngiye kunywa icyayi ahubwo utange kusa amafaranga ugende ugitegura. Mbengire gute none? Amahera amaneke icyayi na basi. Kandi nwagisha ico gihe. Yo ngaho hasi aho inyuma. Umufuko w'inyuma ni uri kandi ukoresha umwanya. Tukoresha kanya gasho kugira ngo yiste yeno yani ugishe n'ingoga. Tutega nama ucugura n'amagi n'imikate yo mushireho. None be uri ndi umuntu akuvunjira kugira ngo ugende kugira avyezo ugira. Shi? Na uyu ari umufuko w'inyuma ipana igira imifuko ibiri yonyene. Kayo namara kugira be kugutwara iyo ndawusiga wigira nk'umuntu w'umunebwe cyane. None ndigiye igisigaye kugira ngo ugende kusuma nyene buri byo byicyo cyawe ugikora. Nina mahera ari he? Izi Prudence ziri niyo mahera. Sitasi Prudence zitabuye niyo mahera. Prudence je mu muzu zanje. Nisi kisuma ni 40 be. Kumashetani kwa jina la Yesu. Kumashetani kwa jina la Yesu. Kumashetani yako. Nje nago telefone ukanga kwitaba ukaguma. Yo me ibintu vyinje muparana nje gute? Kama gucinje mu panora yawe tabuye. Basi tuvyibaze ni jero bani kijuju kuburyo nofata nka koresha Prudence ngacaresha mu wavyibagiye sawa basi mpayo mahera. Wagiye gushira Prudence uzibagira baze ko amayero ushize. Kigabo byose. Nize muri cyo kimwe muri biraya gusa. Banga umaze kugira abagabo banga kubyo uvuga ngo abagabo bose bari biraya. Umaze kugira abagabo banga. Kumeze ko nabandi bameze. Noneho no musindana gufasha. Obe umva ndakubwira. Ndakubwira byo ndakubwira misi wihaririza ugira iki n'ubu nasi ndabifasha. Obe umva ndakugize kuri rero, sije? Byanga bikunda ejo naragwanye. Gera ko dataha. Sasa rero wosanga ari abantu bansovye maze kunsova bakoramo amafaranga bacashamwe bino bipidanse ko je nta kuntu no kubya ati gukura amafaranga umufuko kandi atayahari kandi uzi ko buri ngombwa ni ngombwa buri munsi mutero tumwicaye be kwizo pidanse batadishize mu mufuko wundi mugabo wosanga bashize mufuko no wabonye ko bagenda gushira pidanse bitisnike jojo cyenda fise ubwenge Ibezi jugo imagine ngo ni dai. Uri ndaya mbaye. Uri maraya. Ubiharire kandi afatiye mu mufuko wawe. Uwo muntu mwogenda gushwana bagatsha gufata ku supermarket gushira Prudence yo barinde. Kwije Prudence batagiye kuzishira mu fuko ndi mu. Bebasi kugira ngo babashe kumva yuko mu fuko ari ikintu kikiriyo nyene kugira ngo gisane sibashe kuvuga ko amafaranga bayarinze muri uwo mwanya wonda wosanga byanga bikunda ariyo mpamvu bakuyemo amafaranga bacashamo ibintu bo by'ipidana none bide ikijuju kuburyo cyo kubari ati ngo Beranje none asaba sibemba bariro urumva ejo naye nabure maze kuburerwa umva caza umukobwa arambiye ati nyine Stone cenda kwemera sana hako abiziye ni yanuze ndo kuvuga ko nazocanga bashambira sako nimba nyene fresh nta gaso ngo basi ndaguhereze kamwe hanyuma nyene basi cyangwa ko ndakoresha Prudence ngo cyangwa ko nkoresha Prudence kandi ariko sabe kandi ni shetani yangiye mu nko beno byo kwira
be mbisa ndekura oya basi be nibihe Ndega nubwo nubundi umunyamafuti gusa be ni wowe umuntu wenyine nubasana kurusha usubize ko niyo nakora gutakaza mu buzima bwawe be ndagusaza no kwimana ndagusaza be mbisa kandi nisubira no kumamagara be ubura gusa mutazi ko bumugana kamwe be kuri kwimana je singene byanagenze misi gisuma ni 70 aho mugenda misi yose ugenda muguno musi vya biragaragara baba yabasibe nebe kubahana mbisa none be umubise kubira ibinye aje umubise kugira ngo uyihore kubo kubise imukora ku gihome babarira Sorry nibika babarira ande kura mbisa be urumva jeno umugoro wanje nkunda kandi ubaka n'umubayiro bit rero basi bereka kurira umwana mu nda kugira ikibazo bisa kurira didn't mean to turi twubahana mbisa ko muri genda bisanga cyo kubaza ukuntu but I'm sorry harira be bebe uraya gusabwa amazi mbisa ndekura kandi warize ebe yo uzi kubona asa neza yuko urarira be sho buyanze utumuzi urarira buri bwose ndakiye ndekura nibiki basi be nyuma kubona ukora iryo kosa basi ko kamwe tugakoresha basi je nawe amadeni ico twisira mu nyuma ebe karoka mu mazi tugakoresha ebe kendo waguhaye n'ubu ukoresha kandi kasigaye kanuse kumamagara be na chance se ebe nibiki be nkusore ako naco bifatanya ivyanyavyo kuri kwima ari prank none ivyo vyuke baje nibikora kubera ngo bigenda gute ari prank kuri kwima kabisa sura telefone iri ari no sobanura era iki ngabo nakikwe ngabo kubite prank ibisazi araba mu Burundi rero yani nizo so nagukomye namukomye igangi yanarize namukomye ni mutwamukomye urumva n'ubuhimbira nk'isa omba ico kintu kandi agikunsha musi y'umusego no kuri kumwe mbisa dusivyiza yo my god so kuzo Sengaa meja ega dizeli yuko mumeze fresh cyane iwe gaera na prete kafash kamara sivyiza aga blink kafash basi kano kamwe betu bakoresha rero no bwo sabonye yuko atamunyamaye turabe kutigirishije so ase none wavyumviye gute yega jana gafise umwana mubi turi mu gisagara we ari umuntu akunda kuvuga nga mu gisagara wese kubusha imbe hajya zari zitatu yindi yani prank ngiye kwitangura umuntu yayineye ngiri ya baro yarinjire muri prank yanje oya kazani nakajyana kugira ngo batibaza ati ngo usanga naragakoresheje hanze sha kazane kazane yawa nubundi kubi ntabibonye ibi kwatavyo ne nabonye kubitaye byo kuba iboga ryane seyero ngiza nagukomye sinagukomye ubwo rero ni kimwe kusa I'm a cry ibintu nk'ivyo
So bakunze usimu media bakunze ko mumeze fresh bisanzwe ni Prudence kuri Sengaa media nyene akora ibyo bolo navuze ati ngo sisigara umunebwe kuba afise atwaye inda kabijya birusina beshe sigaye genda ari rezi amate mu kanwa karunda bisa agaja kuba kana nawe tasera abantu musisi afise inda mu square ameze nohore yari komando ariko ubunya asigaye deka cyane size nimba ari kudeka ngo abantu mutahura mumaze kuvyara yani mutubwire iyo umuntu aguma ashira amate mu kanwa akarunda nkejo mwijoro ari ngiye kumusoma arabya nabwiye nibitugani aca arabira ati ngo ugati ngo ufise amate mu kanwa yarunze gukima ayaciye ku undi igikombe giyacinusu cyasukuzura kuri umuntu atana ari mfise Sio mambo niko baba no mu tkudubaza abahanga bakunzi basenga neza wewe ukwigirisha ugatushira amate mu kanwa oyi sawa yako byo ko byose no birunda vraiment chasi no gishira mu kanwa hangana nani nabonye waciye ejo sare sasa rero bakunzi basenga niki umfashe umugore wanje tumenye tibege ni izo ibolo zo kuguma ashira amate mu kanwa akarunda uwese sharo kuna musaba wawe pizuwe yani kubenda gusoma uwambaza kwanza kumubaza waze kwanza chira kwanza be amadusoma cyane yari uwo waje wachi bizura bye ay gusa sanje wala buri kuchima bye Kafashe famille peace mwakundwe sana kujyama n'ivya twese kurabwa rw'ubuntu bw'Imana kubera bwa buntu bw'Imana nyerere rero byabaye ngombwa yuko prank yanje ifata so ciao